turahaye ikaze ariko akurikirana televiziyo Heritage. Iki ni ikiganiro Menya Ukuri, ni ikiganiro gishasha kizobafasha gutora inyishu ku bibazo bitandukanye abantu benshi bibaza, abakijwe n'abadakijwe ariko kandi bagatanga inyishu zitandukanye. Rero tuzogereza gufashanya kuraba vya bibazo bikomeye bitandukanye abantu badakunda guhuriza ko naho baba bakijijwe, mugabo Bibiliya ikaba itanga urufatiro kandi akabitanga umurongo wo kwiyumvira. Ni ikiganiro rero gishasha kandi kizofasha abantu. Jewe nzoko banagishikiriza ni Nikiza Jean Apotre. Uno munsi tukaba tuza kuganira ku kibazo kijanye n'inyifato y'umukristo imbere ya bino bihe vya coronavirus. Sindi jenyine, ndi kumwe n'abatumire, reka mpere iburyo bwanje washobora kwibwira abariko baradukurikirana. Ego nitwa umuganga Rugero Teddy Dev, ndakijijwe, ndubatse, nkaba mfise abana babiri. Musanzwe mukora iki, musengera hehe? Ego ndi umuganga hama nkabasengera muri eglise yitwa PCJBU, mugabo yitwa ikunda kwitwa ku izina rya Little Flock Church Ministries canke Ubushoboto. Murakoze cyane. Ibubafu bwanje hari umufasoni sinzi ko ari umwigeme muraza kubitubwira, nanye niyibwire abariko baradukurikirana. Ego nitwa Mwizero Haisa, ndi umwigeme sinubatse. Ego nivyo. Mugabo urabisengera? Ego. Musanzwe mukora iki? Muzangamisha sese ndi umunyeshuri. Mwiga iki gahayisa? Niga ivyigwa ndondamana. Ivyigwa ndondamana vya theology. Si kenshi dukunda kubona abantu babigime canke abadamu biga ivyigwa ndondamana, ngira ubundi musi uzodushinga intege ne wavyinjiyemwo. Ariko nizere cyane yuko uzoba akamaro kanini cyane kuko atari benshi cyane b'abadamu canke abigeme bakunda gukurikira ivyo vyigwa. No musi turi kumwe rero na Haisa ariko arangiza ivyigwa ndondamana. Mwiga hega Haisa? Niga kw'ishuri ryitwa Africa Reformation Theological Seminary riri mu Buganda. Iri mu Buganda, muko mwiga igisata ca? Ndiko ngira ivyitwa Biblical Counseling, ni ukumviriza abantu wisunze Bibiliya hama ukabafasha mu bibazo bahura navyo mu buzima bwa misi yose. Nta nkeka ko ari benshi cyane bazokwitura kandi tuze ko Imana izogufasha kubatumbereza mu ijambo ry'Imana. Musanzwe musengera hehe? Sengera mu ishengero ry'ingenzi. Ishengero ry'ingenzi. Turi kumwe rero na muganga Dr. Rugero Teddy Dev, tukaba turi kumwe na Haisa, baza kudufasha, baza kutuganiriza ku bijanye n'inyifato dukwiye kugira nk'abakristo imbere y'ino bihe vya coronavirus. Muganga Teddy, nashaka musure kandi mutwibutse gatonya bino bihe gushika no munsi vyifashe gute, bisa gute mw'isi, hanyuma murazaca munagira ko munatubwire mbega ibihe nk'ibi vy'imigera nk'iyi ni bishasha kumenga duteye ubwoba bwose, mbega kahise kerekana iki kubijanye n'imigera? Karibu. Ego murakoze kumbaza ico kibazo. Nukuri isi yose iri mu gatengo k'ubwoba kandi birafise impamvu yavyo. Umugera wa coronavirus ubu niwo dufise uhagaritse isi yose, bakagira n'ubwoba kandi bwumvikana. Iki kiza catanguye vy'ukuri mu tariki 31 z'ukwa 12 2019. Nuvuga ngo igihe twasa n'abari kwarugurirwa umuryango wo kwinjira mu 2020 niho ikiza nuvuga ruhonyanganda catera isi yose, ku buryo byatanguriye mu Bushinwa nkuko muvyibuka biragenda birashwiragira mu isi yose. Ubu dufise ibihugu bibiri gusa no kwita yuko bitarafatwa n'uwo mugera, yo Corée du Nord hamwe na les îles de Comores. Niho honyene no vuga ubu hari epargne n'ico kiza, mugabo ntibikubuza kuba ikiza ruhonyanganda kandi by'ukuri candukiye isi. Rero nkuko mwari mubivuze, ni ikintu giteye ubwoba kubera yuko si ikintu turiko turahagarika nkuko tubishaka, si ikintu ubushobozi bwa Organisation Mondiale de la Santé cyangwa ishirahamwe ryitahamagara y'abantu ku isi ko kiratera inyishu mu buryo bworoshe, mu buryo busanzwe. Biragoye cyane, abantu bandanya kwiyongera gupfa, mu bushobozi bwo kurondera umuti ukinga ntiburiko buraboneka. Rero umuntu ashobora kwiyumvira by'ukuri ejo ico isi izoba bivanye n'ico kiza. Mugabo nukuri si ico cambere kubera turafise muri kahise ibiza byinshi vyagiye biraboneka ku isi. Turavye hariho ico bita peste galien mu kinjana ca mbere, by'ukuri inyuma ya Yesu Kristo niho tubona yuko by'ukuri cyagiye kenshi kirica abantu bashika nko ku miliyoni 5
kw'isi ico bita peste de Justinien naco nyene mu kinyana ca gatandatu by'ukuri carishe abantu coco caca mu mbeba kikica abantu kubera yuko izo mbeba zara n'utuyabu byarafatwa n'iyo ngwara hama ugasanga inyundwe canke imbaragasa zirashoboye kurya abantu naco nyene carashoboye bagaca bandukirwa n'ico kiza cyacoye kwica abantu basha ku miliyoni 25 by'ukuri mw'isi hama hari ikindi ciswe peste noire kugindira ca 14 aho cishe abantu basaga ku miliyoni 70 no kwijana kw'isi by'ukuri murumva yuko ivyo biharuro ari ibintu ari biharuro bikomeye cyane gose kandi gose no mu kijana c'19 20 inyuma y'intambara ya kabiri yo kw'isi yose turabona abantu basha ku miliyoni 50 ndetse bamwe hari ibindi vyigwa byerekana yuko hapfuye abantu basha ku miliyoni 100 kw'isi murumva yuko isi isa niyimenyereye ico kiza naho bitamenyerwa ko ari bibi hariho n'iyindi yitwa grippe asiatique naho nyene yisha abantu bashika ku miliyoni ndetse urenga surtout Hong Kong niho caje gifise vy'ukuri ubumara bukomeye cyane kirashwiragira no mw'isi cyane ego hariho n'ikindi rero citwa umugera wa sida abantu bamenyereye ndetse basa nabibagiye kuva mu 2005 gushika mu 2012 naho nyene kimaze kwica abantu bashika ku 30 miliyoni 32 vy'ukuri z'abantu bapfuye muri iyo myaka indwi gusa 2005 gushika 2012 murumva yuko isi isa niyimenyereye ibiza nk'ivyo vyagiye biraba naho bitamenyerwa ego nibaza ko muri kahise dushobora kuvuga ibiza nk'ivyo byagiye biraba kandi abantu bakaba barahoneye vy'ukuri iyo turiko turumva ayo makuru yose y'ivyo biza haciye hiyongera ko za nyamugigima zitandukanye nka za tsunami n'ibindi biza twumvise bifatiye ku myuzure canke imiyaga hari igihe umuntu aca yibaza ati mbega muri ibi vyose ya mana duha dusoma mu mazaburi yuko ishigikiye ivyaremwe vyayo mbega kumenga iyo mana ntituyibona izo statistike ziratuma tutabona vy'ukuri ko ari imana izigama kandi igashigikira ivyaremwe vyayo sinzi ko kahisa nk'umuntu yiga ivyigwa ndondamana we ahora yibaza ako kabazo canke akabazo k'abanyantegenke batazi ijambo ry'imana twese turakibaza ako kabazo twibaza y'imana iri mu bihe nk'ibyo biba bituzazani mbe no mu buzima bwa misi yose bw'iwacu iyo umuntu ashikiwe n'ikibazo ndetse ico gishikira abantu bose muga imana ni hibiri kubera dusezerana ku kwama ihari impande yacu muri mu ijambo ryayo kandi si imana bigora igaperda contrôle ku bintu kuko yamiriye contrôle izi ubwenge bwose mu karangamutima kayo ntibikunda ko bicika ibintu bimwe bimwe biriko birakuri muri iyi si nibaza ko irabibona kandi irabifise mu biganza kunyene birashika mu bihe nk'ibi bihe nk'ibi inye tukamera nk'ababana iyo ashikiwe n'akantu gatonya asubira yibagira umwitwarire ku muvyeyi afise mu buzima bwiwe kandi n'ivyiza akora byo kumukingira no kumurera nk'umwana rero nibaza yuko mu bihe nk'ibi vya corona umuntu ashobora gutakaza ico gicapo c'uko imana iganje kandi itegetse vyose kandi iri mu vyaremwe vyayo kugira ngo ibitumbereze ibizigame nk'akarorero uravye umubumbe w'isi aho imana yawuteretse ugereranije n'ayandi masi yawukikuje nk'izuba n'ibindi ingene imana uko isi yegera izunguruka ibikora ku buryo inyereye na gatonya ubuzima bwa hano ku isi bwoca buhagarara ariko ivyo tunavyibuka mu bisanzwe umunsi wose mushasha n'igitangaza kujanye n'ikibanza c'umubumbe wacu w'isi mu vyaremwe ariko tugaze ikintu ca virus mbega ivy'amavirus vyovyo bimeze gute turetse iyi virus yitwa corona mwebwe nk'abaganga mu duhezi igicapo twogira kujanye n'amavuko twumvise virus tubona ikintu kibi gusa ariko ni gute imana yaremye ayo mavirus mbega vyovyo ivyaremwe ego mbega dukwiye igicapo icahe ku bijanye n'amavirus muri rusange murakoze no kuri kumbaza ico kibazo naratangaye kugira ndabishyura ico kibazo natangaye ndiko ndasoma igitabo cerekana ingene nk'uko ariko abivuga izuba rimanutse gatoya kuri dogere imwe gusa cyangwa kuri milimetre imwe abantu twoca
tumera nk'ibarafu. Muragerageza kwiyumvira icyo gicapo. Izuba riduze, ndavyitiranije, izuba riduze gatoya twaca tumera nk'ibarafu, ariko rimanutse gato tugaca dusha tukayonga tukamera nka kujya kw'amakara. Urumva ubwo bwenge bwateretse iryo zuba aho hantu, kwiyumvira ko ya Mana yakora ibindi bintu binyuranye bitangaje, ubwenge bwacu mwe butanazi n'ibiko biraba ibidukikuje. Biratugora iyo dushikiwe n'ikibazo nk'icyo, kwiyumvira yuko no muri ibi biza icyo twita iyo virus nyene by'ukuri kumva yuko hari mwiciza. Mugabo nashaka kubabwira yuko uwo mugera bita virus ni ikintu kimwe mu bigize ubuzima bwacu, kandi ziri ubwoko bwinshi buri mu mibiri yacu bituma ubuzima bwacu bukomera, bugatuma ubuzima bwacu wanashaka amasysteme immunitaire yose aba reconstruite mu mibiri yacu bitumwe n'ayo mavirus. N'amavirus rero make cyane atera izo ngwara twumva, iyo make gose. Ni ukuvuga ngo biratangaje ingene nk'abantu bari mu mubiri, bari mu ntege nke, bashobora kwiyumvira iyo Mana igira neza biciye muri ayo mavirus, kubera ko twese twiyumvira muri sense y'ikibi ayo mavirus. Ariko vy'ukuri nta mwanya dufise wo kwinjira mu bintu biologie ngo dusigura amavirus ingene atugirira akamaro mu mibiri yacu n'ingene aturinda ingwara nyinshi, ndetse akanafacilita n'amafenomene metabolique mu mibiri yacu. Ariko nashaka kubabwira yuko vy'ukuri amavirus mu buryo bwinshi kandi butangaje yose afatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza mu mibiri yacu bijyanye n'amagara yacu, et le bon fonctionnement y'imibiri yacu. Murakoze cyane Dr. Mu minsi iza habaye ibintu vya nyamugigima n'ibindi nk'ivyo, hanyuma nako ndarabicegeranyo c'abahinga ku bijanye n'ivyo nyamugigima, ndatangara gose cyane. Iyi si yacu umubumbe wacu uhagaze ku byo twokwita amaplaque, kandi ayo maplaque aguma nyiganga, kandi uko kunyiganga kwayo maplaque umubumbe wacu uriko nivyo bishiraho equilibre hagati y'isi turiko, imisozi miremire hamwe n'ikiyaga. Iba bita la tectonique des plaques. Uko kuntu ayo maplaque isi hagaze ko agenda aranyiganga, hari gihe bishika hakavamo nyamugigima igira n'aba bantu. Mugabo mu buzima bwa misi yose ayo maplaque arakomeye gose cyane, kuko ama produits chimiques iyo ntuzi iyo phénomène irecycle nivyo bituma hano ku isi tudashobora iproduza dioxyde de carbone, iproduza ntuze ubushobozi butuma ibindi vyuka bivuye mu yandi masi bitatugirira nabi. Uravye ingene Imana izigama, novuga ni uko kunyiganga kwamaho kw'isi, kumubumbe w'isi, mu kugaburira n'abantu, mu gutuma n'ubuzima hano ku isi fonction imigenda neza, nigitangaza. Ariko ugasanga ikinyamugigima imwe yabaye ahantu vote Imana ntaciri kwirakora. Rero nico kimwe n'ivyo amavirus, ndimvira ko mwadufashije kubona yuko ivyo bitabuza yuko vy'ukuri Imana iraganje, irategetse kandi iriko irarongora ivyaremwe vyayo. Ariko Raisa, none iyo pourcentage imwe y'ayo mavirus bishika akatumerera nabi, canke iyo pourcentage ntoya y'izo nyamugigima zigira nabi abantu ku isi, mbega vyovyo kwiriki bishika? None vyovyo Imana ibiri hehe? Ivyo basi bitonya biba twovyakira gute? Okay, mu kuvyakira nyene mu kwizera iyo Mana, tuyizera ko ibibona, ko ariyo yayiremye yose ikabizi n'ingene ifunctiona. Aho biba vyagize gute turashaka kubiha insiguro imwe ku ruhande rumwe rw'icaha cinjiye mw'isi, kubicaha cinjiye mw'isi cagiye kirafecta donc ibintu bitandukanye n'ibidukikije, cakoze ku bidukikuje, kuko hari igihe usanga niyo myuzure canke vya nyamugigima ziza kudestabiliza urwo rutonde rundi rwari rusanzwe ruhari. Mugabo ivyo vyose ntibiza ngo Imana ngo vyayirengeye canke ngo vyayicitse. Mugabo jewe ubwanjye mbona bishira muri mu muce byaje kubw'ingaruka y'icaha mu buryo bwagutse. Watubwiye yuko rero ahanini ibi vyose biba suko Imana yari yaravyifuje ko bigenda, ariko kandi ntibisaba ko itari yarabigenye kuva kera hose yuko izo bikura mw'iciza. Ati kandi igihe Imana ibiretse bikaba,
bikwiye kutwibutsa yuko hari icaha cinjiye mu isi kigatuma ibintu bitagenda ku rutonde Imana yaragenye mugabo kandi ko ifise umugambi wo kuzonagura vyose ikarema ijuru risha n'isi nsha. Tukivuga ku kibazo c'icaha, mbega hariho iyi nyifato yuko abantu batinya urupfu rwa korona gusumba urundi rupfu rwaje mu isi ruzanywe n'icaha, mbega ico naco mfise ngo kivugako? Ego ubwoba bwaribonekeje muri iyi minsi, abantu mu buryo ubona ngene bayajisa bakiyugarana ko nako hari ikintu kibateye ubwoba gose citwa ingwara. Bamwe nkeka batamenyereye no kugwara, ari ibintu biba bishasha muga ko ari n'ingwara yica, byaratumye haza ubwoba. Ariko kubizera turabizi ko kugwara gupfa n'inzira dushikana guhura n'umwami wacu Yesu Kristo, nticari gikwiye kuba ikibazo kininiya, twari dukwiye kubandanya ubuzima nk'uko twari dusanzwe tububaho, kuko ibidukikuje byose arimwo bibi bishaka kugenda bitumerera nabi. Mugabo urupfu si ikintu kibi kuwizera, inzira dushikana ahubwo iyo turiko turaca, kuko Yesu Kristo yaranesheje. Nariko ndaraba ingene abahinga berekana ingene ijambo corona rivuye mu kilatini couronne, igitsibo, kuko bariko baraba ko structure y'iyo virus uburyo imeze ifise igicapo c'igitsibo. Ndibaza cyane ko ariko badukurikirana ikintu kidutuma tutagira ubwoba bw'iyo couronne yitwa virus COVID-19 nuko hari undi muntu yaje muri nose akambara igitsibo c'amahwa Yesu Kristo. Ntitugume tubona ico gitsibo iyo couronne iyo corona 19, tubone kandi igitsibo Yesu Kristo yambaye kugira ngo adukize ubwa mbere na mbere ryasoko ry'ikibi cose arico caha, kandi tumwizigiye turuhukire muri we yuko igikorwa ciwe cyo kunagura vyose nkuko yarabigenye kuva kera hose kikibandanya kandi azogishitsa ku musozo wacu. Rero turabanira tuganira kubijanye n'inyifato zitandukanye dukwiye kugira nk'abantu bakijijwe kubijanye na bino bihe bitoshe turacamo. Hari indi nyifato maze igihe mbona aho umuntu avuga ati jewe kubera nkijijwe sishobora kugwara, ati yo corona izofata abandi bose mugabo jewe nyimba vy'ukuri ndi ku kimenyetso c'amaraso ya Yesu Kristo ntaco nzoba. Ico iyo nyifato yoyo muyivuga kwiki? Karibu. Je niyumvira yuko iyo nyifato kiretse yuko itarimwo ubwenge ntirimwo no kwizera, kubera ukwizera si ugukuramwo ubwenge. Ukwizera twizera yuko Imana ishoboye byose, mugabo kandi tukizera ko hari n'ingingo ngenderwako. Muribuka yuko no mu isezerano rya kera Imana niyo yari ministre de l'environnement, niyo yari ijejwe ibidukikuje, ntiyigera yemera yuko abantu basagaza aho bata imyanda. Hariho ibinogo vyari bishiriweho guta imyanda n'ubuzu bwa sugumwe bwari buri kure yaho bashagaje, kuko Imana yarifuza yuko ubwoko bwayo buba ahantu mu kibanza kitarimwo imigeri ishobora kubatera ingwara, naho ubwayo yari Imana ibakiza ingwara. Ndaguciyemo kandi iyo umuntu agwaye nk'imwe n'izindi ngwara zitandukanye baramukura baramushira quarantaine, agezwe ko ibintu vya quarantaine ari vya kino gihe gusa, ariko mu buryo dusanga igihe abisirayeli bariko baca mu bugaragwa, iyo umuntu agwaye ingwara zimwe nk'izo zandukira baramushira ala quarantaine, baramushira ahantu ha wenyene. Eske bisobanura ko iyo Mana itakiza kuko yari yabwiye ngo nije uhoraho mbakiza indwara, yari yabwiye mu izina rya kera. Tubona izo nyifato zose umenga zirafatanye mwo bandanye. Yego nukuri urakoze kunyunganira kuri ico kintu. Ndavuga ngo Imana ni nayo iduhamagarira kugira gutegura aho tuba, kwirinda ibijanye na coronavirus. Turaja ku internet tukaraba inyifato batanga kubijanye n'ingene dukwiye kwikingira ivyo bintu. Ntitwokwijajara rero nk'abakristo, ntitwokwijajara kuko ni Imana nyene iduha ingingo ngenderwa ko z'isuku, iduha ingingo ngenderwa ko zo kwirinda, kandi ni Imana nyene igaruka kandi ikanaturinda izo ngwara. Ego n'igihe twogwara ikanadukiza ingwara. Si Imana ibwa ngo niwagwara nzoranirwa no gukiza, irashoboye kudukiza. Mugabo kandi nkuko tweje kubivuga, niyo twapfuye naho nyene twizera yuko ni Imana ibana natwe mu rupfu. Ego igikomeye niyumvira yuko ningene umuntu apfa niyagiye. Ahisa sinzi ko yasho musumwunganira kuje niyo nyifato uvuga ati jewe ndize ntaco nzoba, umuntu agaca yijajara kure imujemo vyose ati jewe nyimba ndi kumenyesha c'amaraso ya Yesu Kristo ntaco nzoba. Nukuri nkuko yabivuze uretse ko bitafisemo ubwenge cyane kandi bidafatanye no kwizera Kristo.
turazi ko duhora tugwara kandi turagwara nonyene kenshi abivuga nyazo ko haba yatewe n'ubwibone ko Imana hari abantu yahezagije amagara meza batagwara bityo nyene rero ubutewe n'ubwibone kumva ko wowe uragakomeye undi agwaye nawe urumva uramusuzuguye numva umenga yosubira mu ijambo ry'Imana akihweza neza akaraba harabonekamwo abantu bagwaye Paulo we nyene twigirako aravuga ko yagwaye yarafise ikintu kimubangamiye n'ikintu umuntu yo kwakira nk'umukirisi umugabo agasenga Imana ikamukiza kuko irabidusezeranira nciye nibutswa Daniel n'abagenzi biwe ya attitude bagize imbere ya Nebukadnezar ati nubwo tutobukira uyu muriro ntibihindura ko twizera Imana hariho uko kumenya ko Imana ishoboye kudukiza ingwara mugabo hari no kumenya yuko iyo ngwara ishobora kudakira umuntu akavyakira rimwe mu kwizera Imana ibifise byose mu biganza yaba kubaho yaba gukira byose biri mu biganza vy'Imana twiganje ivyo muje kuvuga utaragwara yogira inyifato zibiri yosenga ngo Imana imurinde kuko irabishoboye ubwa kabiri yokubahiriza amategeko y'abaganga muguma gutwibutsa ajanye no kwirinda ingwara wamaze kwandura nawe yo mu rukundo akunda mugenzi we nkuko nawe yikunda arakwiye kugerageza kwiziga mugira umuntu ntashobore kwanduza abandi ahubwo bwa kabiri aremerewe gusaba ku Imana imukiza imukijije Imana irahabwa icubahiro itamukije naho nyene Imana irihimbariza mu rugo rupfu rwiwe nibaza ko ari uko docteur ego nibaza yuko tubane yadufashanya ariko batwumviriza kugira ngo turushize kugira inyifato cyane uno munsi twatebeye ku nyifato izo nyifato kuye kugira kubijanye na bino bihe bitoroshe vya corona tuko turacamo ariko ndafise ikindi kintu numva two no baza cyane nkunda tahayisa hari ukuntu ubona ko Uburundi turi muri ivyo bihugu bitashikiriwe cyane na kino kiza ca corona hanyuma tukumva inganda zatikiye tukumva biriko biraba mu makungu hari igihe nyene nca wumva umenga urafise akantu ko kwita ugatuza ati twebwe vraiment twebwe abarundi urya Imana iratwemera turagororotse n'ibindi nk'ivyo ahandi naho ugasanga nimpuwe twateza kugirira abandi bantu cyane abazungu atabazungu atabantu nyene Imana iraberetse yuko batangana n'izindi nyifato nk'izo onye kubijanye n'iko birashikira abandi inyuma yacu rero turaza kugaruka ku mirongo mikeni nifuza turankaga ko muri Luka 13 mu ngwano ushobora kane ariko kubijanye n'iyo nyifato dukwiye kugira igihe abandi bashikiwe apana gusa mu Burundi n'inyuma yacu abandi bashikiwe n'ico cago tukiyogira inyifato ya canke mbega ayo makenga mamaze kuyabona kujanye n'izo nyifato yego ayo makenga je narayabonye gose umva nk'ubu kuba tuba turi ku marezo sociaux haza ama message menshi cane amwe atubwira ibi n'ibindi ariho umutima novuga usanga biguma birema muri twebwe canke ugaragara kuko tuba dusanzwe tuwufise uwo mutima kutagira izo mpuwe canke kuvuga amajambo atariyo asohora urwanko rw'abandi bantu nk'ivyo uvuze kumenga abazungu nibo bari kubaragira ibi hari n'ama information atabari nayo umuntu yumva bikazana urwanko rw'abantu kubw'ubusabusa ariko nk'abakirisi je nabona ko iyo nyifato kimwe no kuraba iyo nkuru uburonse iby'ukuri ko ariyo hama ikindi ugaraba umutima wawe ingene uriko uraba affecté niyo nkuru uriko urumva ko nimba ariza kugukura kukwizigira Imana ikwereka kundi mwene data ari umuntu mubi gusumba kubona wewe ububi bwawe ntibigutere kumusengera kumwitaho canke bikagutera kubona nka kimwe twavuga cy'ubwibone yuko umenga ni wewe urengeye abandi bantu bose aho n'ikibazo kiba gikomeye cyane dukeneye mbere no kwihana ko nje no kivuga ko ari nica umutima wacu ugaragaye kurimo ububi urabona mu miseze haravuzwe ibijanye no kugerageza urucanco rwa corona mugero rukageragezwa muri Afrika hanyuma byaravyuye ibigumbagumba byinshi tutenze kuja mu kiganiro nimba byari byo bitari byo mbega kubera iki bashaka kubigerageza muri Afrika kubera atari kubitwara ahandi inkurikizi zari kubizahe kujanye nuko urwo rucanco rugira amahirwe n'ibindi nk'ivyo ariko nashavuga gusa ko inyuma ingene vyagaragaye haravutse ibigumbagumba benga birinyegeje muri twebwe byo kumva ati abagesera kuva kera bashaka kutwica bashaka kuduhamba ugasanga nyene
no mu biganiro no mu bantu bakijijwe uwo mururazi w'urwango dufitiye abazungu turacawufise naho wavyuwe n'ico kintu cyo kugerageza urucanco mugabo ukabona ko tutarakira sinzi by'ukuri yuko wogerageza mugatanga ubutumwa budufasha gusubira kandi gusubiza imitima mu rukundo mu mpuhwe by'ukuri Bibiliya idusaba. Uretse ko Bibiliya itatwemerera kwanka umuntu n'umwe, yatubwira ko tuba tugaragaje yuko tutari abana b'Imana by'ukuri, kandi iranadusaba gukunda n'abansi bacu. Rero muri ivyo bihe racisme yaciye umengera vyutse muri twebwe, hariho ku ruhande rumwe kwisuzuma umuntu akaraba umutima wiwe, mbega jewe umuzungu aranteye ikibazo kurumva ntitwobitiriye iyo vaccin mugabo n'umutima umuntu yarasanzwe afise waciye ugaragazwa n'ico kintu kibaye. Numva umenga vyo gose kwisuzuma umuntu akajaho no kwihana, muga tukibuka ko ivyo Bibiliya itubwira ku bantu b'abansi turashobora n'ivyo ntituzi neza ivyari inyuma y'iyo vaccin. Naciye muri rya minsi nyene twako turibuka Martin Luther yagwaniye agateka kabirabure muri Amerika, nasubiye kwibutswa ayo majambo neza ko benshi baciye banabikaramwo gose, mugabo tumwigiye ko twoca tubona ko hariho kugwanira agateka n'ivyo umuntu yari karahohoterwa ko Bibiliya irabitwemera, na Paulo yarabikoze aragwanira citoyenneté yiwe avuga le droit, mugabo ntidushika kwaho twanka abantu, ko ntitugwana n'abantu ngo tubatuke canke tubiyumvire nabi. Ivyo bibaye tumenya ko twashitse ahatariho tukihana. Dr. Rugero tudi musanga muraganga mugabo kandi murakijijwe, mbega iyo twumvise aya makuru birashobora kuzoshika mu minsi iri imbere ibihugu bikomakomeye bigafata ingingo zigaragaza ukwikunda no kutabarana gatonya Afrika. Mbega iyo numvise nti Trump yakuye intererano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanga muri OMS ko batumvikanye ku bijanye n'ingene ibintu vyogenda, mbega vyokunda ko mbandanya nsengera abo banyamerika, vyokunda ko nguma ntimpuwe z'abanyamerika ariko barapfa kandi Trump mbona umenga ntanjoheye kandi ntankunda. Ego murakoze kuri ico kibazo. Urukundo Yesu adusaba gukunda abantu n'ivyaremwe vyayo birengeye ingene abantu n'ivyo vyaremwe biriko birahindukiza ububi canke kutagira urukundo kuri twebwe. N'urukundo rurengeye, rujya rukundo Yesu rwatumye ahezagira abariko baramwica, abasabira imbabazi kubera ko batazi ico bariko barakora. Nigo rukundo Paulo yerekana mu Bikorino 13 yerekana urukundo ingene ari ingabire ruti izindi. Ni nago rukundo mwabavuga ati ni Yesu nta umwigereranya, mugabo na Stefano ubwiwe yarasenze iryo sengesho yari yuzuye bwemeye. Rero bivuye ko ataco duhagarika gusa ko nidusenga kubera bariko baradufasha, tubasengera ko ari muhamagaro Imana ihamagarira ishengero gukora ku mahanga no ku badukikuje ndetse babansi bacu. Yesu ahubwo yerekana yuko dukwiye kutaneshwa n'ikibi ahubwo iciza cyo kwiye kutuganza. Murakoze cyane. Turangirize ikintu kimwe na nacishijemo kare, ningene bishika abarundi twavuga tuti twebwe abarundi turi abantu bakomeye, twebwe abarundi turi abantu beza, twebwe abarundi n'ukuri Imana yaratwitegereje irabona yuko turi abantu babereye ivyiza batoshigwa nako kabe. Ugasanga hagiye n'ikintu cyo kwikubita gatuza. Abayahudi baregera Yesu bakamubwira bati erega, baramubwira bati Pilato yarisha abantu kandi abica bariko baratanga ibimazi. Cari ikintu giteye ubwoba kwica umuntu ariko arasenga. Ariko Pilato uno musi ivyigwa vya Kahise berekana ko vy'ukuri nimba Yesu tumura Pilato umenga ariko arahiga imanga gutanga Yesu, kujyo Pilato siko yarameze, bigaragaza ko Yesu yari umugorotsi, cyuko kubundi Pilato yari umwicanyi akomeye gose cyane. Hanyuma baramubwira ati raba ingene Pilato yabigenjeje. Yesu abwira ati oya, ntimwiyumvire yuko abo bapfuye hari Imana ari bagayako, ntimwiyumvire yuko babandi umunara w'Isilowamu wari au sud ya Yerusalemu bari barubatse ku ruzitiro rwa Yerusalemu, umunara ukabagwako, ntimwiyumvire yuko bari abanyavyaha gusumba abandi, ariko nimutihana mwebwe muzopfa nkabo.
mbega ayo majambo ni gute yodufasha iyo turiko turiyumvira ko kumbure ibiriko birashikira abazungu ariko ibyaha vyabo hanyuma natwe nimba tutashikiriwe rwose kumbure ni kubera tugororotse mbega ibijanye n'urubanza rw'Imana ingere turubona ingere tugwakira ingere tugwitegurira twese abakijijwe badakijijwe mbega uyu murongo hari ico dufasha muri ivyo wari wese ashobora kunyishura. Ego murakoze uyu murongo narawusomye ngeraza kubona ingene Yesu yariko yishuye abo bantu. Hari igihe umuntu akubaza ikibazo kugira ngo yumve yuko uherera ku ruhande rwiwe mugabo muri context ya rirya jambo turabona yuko Yesu ntiyari karavugana n'abatoza kori ntiyari karavugana n'abafarisayo ariko ari adressa kuri le peuple juif bari munsi y'ubuja bw'abaroma ku buryo rero kumubwira ayo majambo wamengo bariko baramurega ngo bariko bararega Pilato bariko bararega ayo ma circonstance yuko vy'ukuri ariyo yakoze ivyo bintu kubw'ububi bw'abo bantu ariko ndakunda ingene Yesu yishura Yesu ntavuga Pilato ntasubira kandi no kuvuga ku bijanye n'uwo munara ahubwo avuga ingene attitude bakwiye kugira atumbereza ikibazo kuri bo nyene bariko barabaza ico kibazo ababwira ati mwiyumvira yuko mbega ubugororotsi bwanyu aribwo bwatumye mwebwe musigara mwarasigaye ahubwo atumirira umuhamagaro niyumvira ko Imana iriko yatumirira n'ishengero n'igihugu ndetse n'isi yose kwihana no guhindukiza amaso kuri Yesu by'ukuri. Murakoze umuhamagaro wo kwihana muri bino bihe hahisa turiko turahuje dushobora guhusha ahubwo tukaca tugwa ahandi hantu twikubita tukakiriza tukitsindanishiriza mbega urafite ijambo babwira tuko turarangiza ikiganiro abariko baratwumviriza uyu muhamagaro wo kwihana Yesu atumbeza ko ariko ararega Pilato. Jewe mu ijambo rimwe ko byose yabivuze novuga nti ibi ni bidusamaza donc ikibazo two kwibaza ikibazo gikomeye umva nabwo tubaza ikibazo ca coronavirus n'ibindi bibazo twikibazo ikibazo gikomeye c'umutima wacu mbega by'ukuri ndizera niba ntizera ndakeneye kwizera umwami Yesu nkamuhereza ubuzima bw'uwanje kugira ngo nze nk'irurundi rubanza rusumba na corona yego rusumba ntaho bisana ko nubwo ibihe bidashira ibivyo byo birahera akanya gato bishobora no guhikira mugabo gogo n'urubanza rukomeye gose tuzoturukira Imana yera aho nta uzohesha pa kweri yego ukuri k'urupfu kubara natwe ibihe byose korona ihaba canke itahaba ariko hari igihe dusamarira ku bijanye na kino kiza tukibagira yuko tutishwe na korona tuzokwishwa n'ikindi kintu cyose ikibazo tuzohagarara imbere y'Imana imbere y'intebe y'urubanza rw'Imana izotubaza ingene twabayeho kwisi nashaka ndangize mbwira ariko batwumviriza mbega by'ukuri warashize kwizera kwawe kose muri Yesu Kristo mbega wicwa na korona canke wicwa n'urundi ruvugo rwo rwose uriteguye kurenguka imbere y'intebe y'Imana twibuke yuko dushobora gukira urubanza rw'Imana kuri wa munsi kubera gusa twemeye yuko ikindi gihe ubwo rubanza rwaguye kuri Yesu Kristo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we nitwamwizera tukizigira igikorwa yakoze ku musaraba tukamwambaza bitubwira ngo nuko uzokwambaza izina ry'Uhoraho wese azokizwa. Murakoze ariko badukurikirana turarangije tuzosubira utaha Imana ishibamire imitima yanyu muri Kristo Yesu amen.